Mw'ikoraniro rigira irya 56 ry'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu kuri uyu wa kane i Genève mu Busuwise, intumwa idasanzwe ya ONU kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi imbere ya vyose yashize ahabona ukudahana ivyaha bikorwa n'imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, inzego zijejwe iperereza hamwe n'igipolisi. Fortuné Gaetan Zongo yaranagarutse no ku butunzi bw'u Burundi bugeze ahatemba, aho leta ya Gitega imaze kuzazanirwa no gutorera umuti ibibazo bijanye n'ubukene bihanze abarundi. Iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yaranateye akamo abagize iyo nama kugira ico baterereye kugira ngo abamenyesha makuru babiri b'abakenyezi bapfunzwe ku karenganyo ahubwo kumvu za politique barekugwe. La situation actuelle au Burundi est marquée par un contexte sécuritaire volatile, une impunité généralisée, une tolérance à l'égard. Gushika umutekano ntushemeye namba mu Burundi, ukudahana kwa rasasindavu, ukwirengagiza unyango ry'agateka kazina muntu bikorwa hanini n'imbonerakure, urwaruka rw'inkorabara rukurikira umugambwe uri ku butegetsi, igipolisi hamwe n'urwego rw'iperereza, ugufunga abantu hatakurikije amategeko, ihohoterwa n'iterabwoba vyose ntaho vyagiye. Muri iki gihe giheze kandi twarashoboye kubona ibihe bigoye bijanye n'ubutunzi Uburundi burimwo, bigaragarira mw'iduga rirenze ry'ibiciro, itakara ry'agaciro bimwe bikomeye ry'ifaranga ry'Uburundi, amatagisi n'amakori vy'umurengera arengeye ubushobozi bw'imiryango. Uburundi buhanzwe n'ingorane zikomeye, aha twovuga nk'ubukene bw'igitoro, isukari, amazi, tudasize inyuma icikagurika ry'umuyagankuba, fatiye ku mpungenge zishobora gushikira abantu benshi muri rusangi biturutse no kwigwirirana ry'ubugizi bwa nabi. Sans compter les ruptures récurrentes d'électricité. Eu égard aux nombreux risques identifiés en vertu des facteurs de risque communs spécifiques. Muri iki cegeranyo nera akamo ko kugabisha kugira ngo habe ugukinga hakiri kare intureka zishobora kwaduka mu Burundi mu matora agiye kuza, imbere yuko ikingo c'amatora kigera, no kuvuga ayo muri 2025 na muri 2027. Leta y'u Burundi yarahinduye amategeko atari make nk'itegeko rigenga amatora hamwe n'irigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Ikibabaje nuko abo vyega batagishijwe inama. Nk'itegeko rishasha ryo muri umwaka wa 2024 rigenga amatora rishiraho amafaranga y'umurengera y'ingwati ku bazitora. La loi régissant la presse. Malheureusement, sans large consultation et participant de l'ensemble des acteurs clés. La nouvelle loi électorale adoptée en première lecture en avril 2024 augmente de manière considérable la caution à fournir pour les candidats aux élections. N'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru rigabanya ibihano bimwe bimwe ku bamenyesha amakuru. Ahano cavuga ku bijanye na Florian Irangabiye hamwe na Sandra Umuhoza, abakenyezi babiri bafunzwe hadakurikijwe amategeko. Mboneyeho akaryo ko gusaba abanyakubaho mwese mukoraniye ngaha kugira ico muterereye kugira ngo barekugwe. C'est l'occasion pour moi, Madame la Présidente, Excellence, Mesdames et Messieurs, de saisir l'opportunité de cette présentation, plaider pour leur libération. Leta ya Gitega ku ruhande rwayo iriyamiriza yivuye inyuma ibiri mu cegeranyo c'uyo muhinga wa ONU ivuga ko cuzuyemwo ibinyoma no kuyityoza. Umufasoni Nyirabirori Eliza aserukira Burundi Genève mu Busuwise akaba yamenyesheje ko intumbero y'ico cegeranyo ariyo kugira ngo amakungu yivange mu bijanye n'amatora yo mu 2025 mu Burundi. Nyirabirori Eliza akaba atihanganye mu gushikiriza akababaro leta ya Gitega yagize yumvise intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi yagendeye igihugu c'u Rwanda n'impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Avec l'objectif d'enclencher une procédure précoce dans le contexte préélectoral et que le Burundi soit mis sous surveillance. Uko kwihutira gukurikirana ibijanye n'amatora hakiri kare nta kindi bigamije atari kugira ngo Uburundi bushingwe ijisho imbere y'amatora, mu matora hamwe n'inyuma y'amatora yo mu 2025. Mbega twoba turi ku rutonde rw'iyi nama imyaka yose, ntidukekeranya ko iyo ngendo hagera igihe ikananirwa kandi igahagarara kuko nta fatira ifise, ariko iguma ikoreshwa n'impaka kandi igihe kirekire mu ntumbero yo kunigira mu menshi ingendo ya demokarasi ku nyungu za politike za bamwe bamwe. Mu kiringo c'iminsi 10 ariko agendera igihugu c'u Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu, twaratangajwe no gushidikanya k'uyo muhinga wa ONU mw'itangazo yashikirije rifise ijambo ry'umutwe ngo kugumana icizere.
par le cynisme contenu dans le communiqué de presse sorti par l'expert intitulé Maintenir l'espoir. Intumwa idasanzwe ya ONU Fortuné Gaetan Zongo akaba yaranamenyesheje ko bibabaje kubona ata mutegetsi n'umwe wa leta y'u Burundi arakurikiranwa mu bagize uruhara mu mabi yakorewe abanyagihugu mu mwaka w'2015.